effectivement mu Burundi dufise Musongati irepresenta ibice 10%. None kubera iki kubera iki kuva ico gihe gushika uno munsi itigeze iba exploite? Ico nico kibazo bama bibaza. Inyishu niyi: kugira ngo minere nk'izo zibe exploite hariho ivyo bita ama conditions sine qua non. Ni ukuvuga hariho ibintu bitegerezwa kurangurwa kwanza imbere yuko ivyo bintu biba. Mu cambere ni uzobitransporta gute gushika kw'ibahari ariyo Ocean Indien? Chemin de fer ngiyi itegerezwa kuba. Hanyuma birabaye none ko Uburundi kuva imyaka twese tukiri abajene, Uburundi bwari bufise 40 megawate, none umuyaga nkuba uzova he? Ko mbona umuyaga nkuba wa Musongati ari nk'amantuzenya ama megawati ijana na mirongo itanu gushika ku majana abiri, waga ijana, Nyabikere irindi jana, none ayo megawati azova he twe twifitiye 40? Oui, ndabibona ziko ziraza, hariho megawati amajana abiri zizova muri Ethiopia, zivuye muri amajana abiri aho ni nko mu myaka 3 zizoba zashitse ligne de transmission au voltage 28 gutyo, yego. Hanyuma muri iyo sanse y'umuyaga nkuba ariyo point ya kabiri, hariho Murembwe Jiji ziko ziramera nazo nk'iziherahezwa kubakwa, naho hariho imenga ibibazo, ariko nko mu myaka 2 ndibaza Murembwe Jiji zizoba zituzaniye nk'ama megawati arenga 50. Hanyuma dushiremwo za Kaburantwa na Mpanda, turonke n'utundi tumegawati nka 20. Ariko rero iyo tuvuze utu tuntu tumu megawati nta kabi, uko duke turatinda tukaduga, ariko l'electricité imaze kuva mu nzira tukavuga tuti yego turafise megawati amajana abiri, uwo mwezo gutangura ibintu vya serie, aho rero Imana ibiriko iradufasha, kuko chemin de fer ubu twese turasoma information, chemin de fer financement yarabaye boucle, iruzuye, izobaho, gusa hasigaye kumenya ni ryari, bizokorwa ryari, abantu bazovyihutira gute, kuko hariho ukuntu muri Afrika umenga abantu barikwega, umenga nta urgence, umenga nta bikenewe, ariko abazungu ntibigera bikwega, baragerageza kunyarutsa kuko bavuga ngo time is money. Uravyumva? Habaye financement wikwegera iki? Iruka, amaetude yaraheze, tangura ibikorwa bikorwe n'ababizi, apana bakwega amaguru. Amaetude de faisabilité yaramaze guhera kuri oya, ni ligne izova Uvinza Musongati Gitega. Iyo ligne financement yayo yaraheze, no kuvuga baramaze kuyaprova bati egome imirari nizi zizokora ico gikorwa. Abafinansiye harimo BAD, harimo la Banque Mondiale irimwo, mu bari interese ko barabonye bati Uburundi butaronse ibarabara ry'indarayi nta kazoba, industrialisation ntishoboka. Ni ukuvuga Musongati izoguma ari umugani, kandi Imana arivyo yabiduhaye. Ni ukuvuga ni ukuri mu myaka nk'itatu byose bigenze neza hatabaye ibintu bicamwo. Urabona uvuye ndabigusigurira, la ligne ya Uvinza uja Musongati igenda direct. Mena yari kushobora kuva ngaho ikaca imanuka, kuko wibuke destination si Gitega, destination ni Kindu muri Congo. Muribuka ikiganiro mperuka kubagira, nababwiye nti chemin de fer y'u Burundi kubera financement ubu iri garanti ari Uvinza Musongati Gitega. Hariho ayandi ma etude ariko araba Gitega Bujumbura Kindu. Kubera iki Kindu? Bose bashobora kwibaza ikindu ni kubera iki? Ijya parti yose ya Kivu yaba nord sud hajya hose, ni ukuvuga bafise cobalt 50%, ibice 50 vyo kw'isi cobalt ifise kw'isi yose Imana yaremye, Kongo ifise ibice 50. 50 Imana yaravuze iti akira iyiha Kongo, twe dufise ibice 10, ariko bajya bafise muri cobalt. Yego,
Donc twe dufise nickel nabo bafise cobalt, nazo ni nk'amametoseur. Donc izo 50% rero cobalt zose kera zaho zikoreshwa n'ibikamyo biva hajya bitraversa za Angola bigenda za Zambia gushika kuri Ocean Indien. Ubu vyose bizoca i Burundi. Kugira ngo mutahure amahera Uburundi, amahera Uburundi buzinjiza kubera ubutare bwa Kongo buciye ku Burundi ni miliyoni n'imiliyoni z'amadolari ku mwaka. Kuko n'indarayi iva ikindu ikaduga igitega, igitega igaca musonga titora nayo ibikamyo bindi canke amatreni yandi y'ubutare, hama ikaca ishoboka igenda uvinza Dar es Salaam kuri yose yayindi ibishitse. Kandi ivyo navyo nta ndwi n'ibiki n'ibiki, kuko ni za train zihuta zifise vitesse nini. Donc Uburundi mu myaka itatu ine itarenga, nukuri gusa hari ikintu abarundi bibagira, nta muntu yigera azana amahera ahantu hari yegere, ntibibaho, nta muntu n'umwe. Kuko n'umurundi uwo mubaza uti wowe ufise miliyoni 10, wewe amahera yiwawe ufise ngaho muri Amerika woyajana mu Burundi haguma hari yegere, akubwira no oya, arashobora kuvuga kuri televiziyo bose bamubone ngo yego noyazana, ariko ndabizi ariko arabesha. Ariko vy'ukuri mu Burundi twogira imana tukagira amahoro, ibindi vyose biba biheze, kuko chemin de fer izoza, hanyuma electricité iriko iraza. Donc ubu hasigaye iki? Hasigaye abantu bazana imitahe yabo batwubakira amahinguriro ya Musongati, Waga na Nyabikere. Rero kugira ngo bazane iyo mitahe naho, ni ukuvuga bategerezwa kwirasira yuko akarere gatekanye, akarere gatekanye, nta vy'amakorruption, nta muntu asaba ruswa iruhande, nta muntu aza ngo anyage. Igo rero nico gituma mvuga nti Uburundi bufise chance ku gutera imbere, bufise mbega bufite amachance gute bavuga, mm, bu sinzi ingene bavuga mu Kirundi, ariko n'amachance bwahawe. eh, donc bufise chance yo gutera imbere gusumvya ibindi bihugu bitari bike, kuko Burundi ni igihugu gito kwanza, ni igihugu gifise la jeunesse ikiri jeune, nuko banyotewe, buzuyemwo inguvu, baranyotewe gukora ibikorwa. Iciza no gufata izo nguvu, no gufata izo nguvu zabo bakazitransforma mu bintu bizima. Erega urumva iciza kindi ca gari ya moshi, nuvuga gari ya moshi igira ku malinye ya electrique, ni ukuvuga aho wubatse gari ya moshi ikurikirwa na electricité iyikurikira, aho honyene uca ukwegera, bamwe bakwegera ko electricité bakora udushopu twabo, utumagaze twabo, aho bakorera ibikorwa. Yego, donc ivyo nivyo abarundi bategerezwa gutahura. Umuntu wese ukunda Uburundi utahure ivy'akajagari, ugerageze ugabanye kugira ngo Uburundi buronke ababwisuka bazanye iyo mitahe.